ndabibutsa bari kubabwira uwo munaceceke bo barakomeye bo bafise amaguru bo bafise amaso kiratangaje ingene Yesu Kristo yabwiye impumyi ati ushaka ko ndakorera iki kandi impumyi ihumye kandi Yesu Kristo yabona ko ahumye uzokugurura nzokwinjiriwe bisigura ko uwanse kugurura Imana ni forcinga Imana ishamwe inguvu ngurumva ngo ndagukiza ku nguvu Mana ishimwe cyane ndabaramukije mu izina rya Kristo nizere ko buri muntu wese aherereye aguwe neza umwami ni jewe Aimable Bayisenge muri ko muravugana kuri micro ndifuza gusangira message n'umuntu umwe canke baza kumviriza ino message ndakwinginga uhere mu ntango ushitse mu iherezo kumbure hari ikintu Imana ishaka kuvugana natwe biciye muri iyi message hari inkuru ushaka ko dusangira arige Yesu Kristo yari karagenda mu gihe ari karatambuka ari karagenda yahuye n'abantu bari basanzwe ari impumyi abantu bagwaye abantu bari mu isoko bariko barasabiriza muri uko gusabiriza niho Yesu Kristo ari kararengana ntiyigeze yitaho abantu bagwaye kubera ko sico gikogwa yaragiye gukora ico cyari kimutwaye yaragiye kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu siyo miso yaraje gukora kugira ngo akiza abantu bagwaye impumyi zari ziriko zirasabiriza ariko kubera ko hariho impumyi zimwe muri zo zagize ubwenge bwo kumenya ngo ndarose iyi opportunity sishobora kwitakaza zozo zararavye Yesu Kristo ari karengana mu ico gisagara ziravuga ngo naho twaje muri kibanza tuje kusabiriza ariko jewe reka nivanemwo muri izi impumyi kugira ngo kambe kugira ngo ndabe ko kwakira ikirenge amafaranga kumbure iyi mpumyi imbere yuko iza ivuye muhira yarefisi ivyiyumviro byuko igiye gusabiriza eshaka kubwira umugore cyangwa umugabo ati mufasha wanje ngiye gusabiriza turabe ko tworonga ico turya kubera ko ntasavye nituza kugira ko abana ko nakora ndi impumyi muhira barabizi bano bose barabizi ariko iyo mpumyi kubera ko yaciye ubwenge cyane iri kirarengana aho hantu iravuga ngo sinoshobora kurengana ukunyene mugihe mbonye hari umuntu yatekeyemo ugutabagwa kwanje bituma iyo mpumyi itangura gukoma induru iravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi mugihe yari kirakomanga isaba imbabazi abigishwa ba Yesu Kristo batangura guhoza iyo mpumyi kubera ko yari kiravuga n'ijwi rirenga cyane yari abantu benshi mu isoko murazi mu isoko ingene haba hameze abantu baba bariko bararengana abandi bariko barakora indi bikorwa bariko badandaza Yesu Kristo yakarengana mu iyo soko hari ibimuga byari byicaye ngaho nyene byinshi byari byicaye ngaho nyene ariko ndabibutse ko Yesu Kristo yarenganye ikimuga ca mbere irengana ica kabiri ica gatatu ica kane cyo kiravuga ngo aha darose opportunity iyi ni ndengana atangura gukoma induru abigisha batangura kumuhoza ishinge utangura kumuhoza ari ati no ceceka tukugiye mu kindi gisagara kuvuga ubutumwa reka kugora umwigisha giye kuvuga ubutumwa mu kindi gisagara ariko ndabibutsa bari kubabwira uwo munaceceke bo barakomeye bo bafise amaguru bo bafise amaso ariko ikimuga cyo kubera ko gihumye kizi cyo kirondera cyo kivuga kikomeza gutakamba kikomeza guhora byukuri bimwe uri kuravyumvira umengo yaca hora kora ko umengo nukumvira akoresheje ivugo yukumvira umengo yaca ceceka kora ko abigisha bamubwiye ngo ceceka ariko kora ko yarazi ico arondera kora ko niwe yarafise ubabare abigisha so bari bafise ubabare abamwegereye so bari bafise ubabare ariko wene no yarafise ubabare bw'ingene ari impumyi bituma aguma takamba avuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi afata amatwi yiwe ayazibira kumviriza abantu bari mande ya Yesu Kristo kumviriza abantu bari mande yiwe afata amaso yashira kuri Yesu Kristo aravuga ngo mwebwe simwebwe muza kunkiza mu mutima wiwe simwebwe utabazi ndondera ko Jefferson ndiko ndarondera kugira ngo anabare rimwe na rimwe mu buzima hari ibintu biza nk'amajwi agoma kuducecekesha kugira ngo dutakambire ku Mana iyo umuntu agombye gusenga abwira Imana ibibazo vyiwe hamwe amajwi akamubwira ngo no byo nibishoboka abantu bakamubwira yo rabana kana kandi byashobotse yo byo kunda gute iyo ngwara nikira ico kibanu ushaka kivamwo eraba ingene wakoze ivyaha eraba ingene wakoze ibyo wakoze biteye bwo akaza amajwi ameze uko nyene ariko uwuzi ico agomba arondera muri Yesu Kristo arafata ayo majwi akayashira hasi agakoma induru kuri Yesu Kristo akavuga ngo Mana ntabara amen haleluya akomeza gutakamba igitangaje Yesu Kristo ntiyigeze ahindukira impamvu ikudahindukira yaraguma kuraba ukwizera k'uwo muntu yaraguma kuraba ukwizera k'uwo muntu ugere kungana ariko uwo muntu kora afise ukwizera gukomeye cyane akomeza gutakamba Yesu Kristo arahindukira
amaze guhindukira aramubaza ngo urondera ko ndagukorera iki, ushaka ko ndagukorera iki. Iyo mpumyi iravuga ati awushiriye aho shaka. Yesu uyu mpumyi itangura kubwira Yesu Kristo ati ndakeneye kuntabara. Igitangaje kubera iki iyi mpumyi itigeze ibwira Yesu Kristo mu bwa mbere mu kutakamba imubwire ngo ngiza mwana wa Dawidi, yakoresheje ijambo ivuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe. Yakoresheje imvugo iri prophetike ihuye n'ico Bibiliya ivuga, yerekana ingene Adamu na Eva bavuye ku Mana batakaza ubwiza bw'Imana. Yerekana akoresheje imvugo y'ukumanza gusubira muri cya kibanza c'umwana w'umuntu yatakaje, kubera ko nta jwi ry'umwana w'umuntu ryumvikana cyane imbere y'Imana, kubera ko umwana w'umuntu yari yaze yatibutse yakoze icaha. Naho yari kuvuga ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi ubwa mbere, byari kugora ingene byumvikana, ariko yacaja mu murongo mwiza wa murongo Bibiliya ivuga ngo nk'uko nduwera namwe mubabera. Biroroshe cyane kwimatanya n'umuntu mu gihe uhuje ikiri muri we gihuye n'ikiri muri wewe, ariko biragumye cyane kurondera umuntu mu gihe mudahuje ikiri muri we. Ariyo mpamvu yakoresheje iyo mvugo kugira ngo aronke ubwa mbere yivaneho ikintu kiri muri we cikizibizi cotuma atakira ivyo yakira, bituma asaba imbabazi ubwa mbere. Aravuga ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, ngirira ikigongwe, hama uje kungira imbabazi ndakwinginze nkiza. Rimwe na rimwe hari gihe tuzi imbere y'Imana dufise ibintu byinshi dushaka kumana, tugatanguza ijambo mana ntabara, mana nkiza ibi nibi, ariko turavye ubuzima bwacu twisanga turacafise ibintu bibizibizi. Imana igashaka kudukiza, Imana igashaka kudutabara, ariko iki atwitegeza kava none inza gutabara gute, inza kugikora gute ko ikibanza tacombona mu y'umuntu. Ariko iyi mpumyi imanza kwivanako ikintu kiri kuri rinye Adamu na Eva, agenda kwimatanya nico birivuga ngo uzokwiyana wese nzomugirira imbabazi hama ndamuhe ivyiza bikwiye ku buzima bwiwe. Amen amen. Iyi mpumyi rero imaze gutakamba, Yesu Kristo amaze guhindukira aramubaza ati ushaka ndagukorera iki. Kiratangaje ingene Yesu Kristo yabwiye impumyi ati ushaka ndagukorera iki, kandi impumyi ihumye, kandi Yesu Kristo yarabona ko ahumye. Yagombye kwaplika ijambo rivuga ngo nzokorera ibingana no kwizera kuri muri mwebwe. Yesu Kristo nibishoboka ko ashobora gukora muri twebwe mu gihe ukwizera ari gutoya. Ari ijambo ry'Imana genese rivuga ngo nzokora ibihuye n'ivyimviro vyanyu. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko umuntu yimvira niko angana niko ari. Bisigura iki? Yesu Kristo nawe yoshaka kudukiza gute mu gihe muri twe dafise uko kwizera? Mwibuke ahantu hose yakiza yagenda avuga ngo ukwizera kwawe kura kukijije. Ntiyavuga ngo ndakukijije kubera ko ndakukijije, kubera ko wewe wabishatse birashoboka, ariko umaze kuzibira ntibikunda ko nshobora kugutabara. Mwibuke ko amaze gupfa yavuze ngo mfiriye abantu bose, ariko si bose bazoja mu ijuru. Mfiriye abantu bose, ugupfira n'ijuru ryateguriwe abantu bose, ariko abazobishaka nibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Ndazi hari gihe dusenga tuvuga ngo mana urampa ijuru, mana ndakwinginze, ariko n'Imana yo mu mutima wayo ibiriko iravuga ngo nawe ndakwinginze kugira ngo wugurure umutima. Birivuga ngo nimwa ndugudadodora uzokugurura nzokwinjiriwe. Bisigura ko uwanse kugurura Imana ni forcinga, Imana nishiramo inguvu. Ngurumva ngo ndagukiza ku nguvu, ngo ndagutabara ku nguvu. No, nibisaba ko twe tugura imitima yacu hama Imana ikaza gutabara. Amen amen. Amaze kugura umutima Yesu Kristo aravuga ngo nivyo ushaka humuka, acatangura guhumuka. Nagombye kubwira umuntu kanaka mu gihe ufise ico urondera ku Mana, mu gihe uba ufise ikintu kanaka vy'ukuri mu mutima wawe uvuga ati jewe ndakeneye ikintu ku Mana, reka kumviriza amajwi atandukanye nico Bibiliya ivuga. Uko abasiyanse bavuga, uko isi ivuga biratandukanye nuko Imana ivuga. Ntureke gutakamba, ntureke gukoma induru. Ushaka gusenga rimwe kabiri gatatu kane ukabona ntibiriko birakunda, kumva ngo namaze gusenga inshuro nyinshi. Ayo n'amajwi abantu bakwegere, n'amajwi ava ku madaimon, sijui riva ku Mana. Birivuga ngo musenge gushika aho mubibonesha amaso. Sinzi ko ari umunayikana muri iyi message, ari naco gituma muntu w'Imana igihe cyose uri kuratakamba, ntutakambe rimwe nk'umuntu ashaka aca bibona ejo. Birashoboka ko utakamba uyu munsi ejo ukabibona, ariko kandi nawe utobibona komeza gutakamba.
komeza gutakambira Imana. Mana ndakeneye kuntabara, Mana ndakeneye kuntabara, ndakeneye kunkiza kandi kwizeye, ndakeneye kuntabara, ntabara kwikiniki. Ntiyumviriza abantu cyane. Ndazi benshi bacika intege cyane mu gukora ibintu kubera ko abantu bavuga ngo abantu baravuze. Ndabibutse ko abantu benshi ntibatinya gukora ikintu cyangwa gutanguza ibintu bishasha. Benshi batinya gutanguza ibintu bishasha kubera ko batinya ko abantu batobatahura. Ndabisubiyemo, benshi batinya gutanguza ibintu bishasha mu bantu kubera ko batinya ko abantu bava batwenga. Ndabakarorero, igihe cyose uvuye mu cumba iwawe, ikintu cyambere kimanza kuza mu vyumviro vyawe, nibaza kumbona gute abantu. Ariko ugiye kuraba mu vy'ukuri ni vyiza, ariko kandi harimo ikibazo kiba kiriho niki, uriho ubuzima bwako ushaka ko abantu bafise ko bakubona bitandukanye nuko wewe wavre uri. Ariko ici Imana yamikenera ko tutumviriza ngo abantu bavuga iki mu gihe baba bariko baravuga ikidahuye nico birivuga, ariko bariko baravuga igihuye nico Bibiliya ivuga. Ico turacemeranya naco, ariko kandi ni kibazo kinini ya cyane iyo umuntu agendeshwa n'abantu atagendeshwa na mpwemu yera. Niyo mpamvu birivuga ngo murongogwe na mpwemu yera. Ntiyavuze ngo murongogwe n'abantu, murongogwe n'ivyipfuzo vyanyu, murongogwe birivuga ngo murongogwe na mpwemu yera. Ari naco gituma muntu w'Imana birakenerwa kushika mu kibanza wimenya nk'umwana w'Imana atari umuja w'Imana. Ndabitandukanye, birakenerwa ko wimenya ugushika mu kibanza aho witahura nk'umwana w'Imana atari umuntu yitahura nk'umukozi w'Imana. Reka nakasubiremo, ndiko mvuga ngo umwana w'Imana, umwana mu rugo ntakora ikintu nk'umuntu arindiye guhembwa, ariko umukozi mu rugo yamarondera ibintu akora kugira ngo bosi we amubone nk'umuntu mwiza. Ndabisubiyemo, ariko umwana w'Imana canke umwana mu rugo yamakora ikintu kubera ko azi ari mande ya papa. Ahanavuye muri ca kibanza cyo muntu yasaba avuga ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, ariko nja mu kibanza c'umuntu nawe yakishise mu kibanza asaba nk'uwitahura. Nahereye ku muntu asaba n'umupagani, ngiye ahandi mu kibanza cyo umuntu asaba nk'umuntu yinjiye muri Yesu Kristo. Nasaba nk'umuntu ariko ararondera ikintu, ahubwo asaba nk'umuntu aziti ni ikintu kiri kwa papa. Ariyo mpamvu igihe cyose winjiye mu nzu ya papa wawe ntibisaba kumanza kubaza mama wawe ubona notora iri cyungwa, ubona notora none amazi. Oya, ntibisaba kumanza kugira ugenda ugatora kubera ko muri muhira. Ari naco gituma ikibazo cyama kirime mw'idini cyangwa mw'ishengero kinini ya cyane ningene twiyumvisha ko tuko turarondera ijuru. Akarero kameze nk'akari compliqué. Ndazi benshi bama turarimba indirimbo turi mu rugendo tuko turaja mu ijuru, ni ikintu ciza cyane, ariko kandi Imana yari yagombye kudushiramo kiri different. Mumba baremvuye ikintu kiratandukanye cyane n'ubuzima tuko turabamo nk'abantu bari kwarondera ijuru, kubera ko ijuru ni kibanza, ariko hariho nyene ijuru, ariko benshi ntibazi nyene ijuru, ariko benshi barazi ikibanza, barazi mva ivyumviro vyacu ni nzoja mu ijuru, reka nkorera Imana izomemba. Ibi ni ivyumviro by'umuntu ataritahura nk'umwana w'Imana. Umuntu maze kwitahura mu kibanza ndiko ndavugamwo asaba nk'umwana w'Imana maze kwitahura, ni umwana atavuga ngo ndiko ndakorera ijuru. Icyakora cyose mu bwame bw'Imana agikora nk'umuntu avuga ndiko ndikorera. Iyo ntagikoze siniyumva amahoro, kuko n'ubwami bwa papa, ijuru ni igiwanje, kuko papa wanje niwo mu ijuru ni igiwanje. Na uwo muntu uzosanga n'urukundo rwiwe rutamatanye nabo gwa rukundo gwa muntu arondera Imana kubera ko atinya umuriro. Ndazi benshi bashaka kuja mu ijuru kubera ko gutinya umuriro. Benshi bashaka kuja mu ijuru kubera ko bavuga ngo tuzosha. Ndazi ubutumwa burahari buvuga ngo muzosha, kandi mu vy'ukuri ukuri aho kuri uzohusha ijuru ntazohusha umuriro. Uko niko kuri, ariko mu kuri Imana ishaka tumera cyangwa ubuzima Imana ishaka tubamwo n'ubuzima dushika aho dukunda Imana. Tutakunda Imana kubera ko tutinya umuriro, kubera ko dushaka kubona ico kibanza c'ijuru, ahubwo dukunda Imana kubera ko tuyikunda. Tuvuga ngo Mana turagukunda, n'igihe woza muri isi ugahindura ijuru iyi si tuzokurikira wewe. Ikibanza uzobamo ndabibuke
ndabibutse yuko ikibanza cyose kicika ubwami kubera ko kirimwo umwami, ariko iyo ukunze ikibanza udakunze umwami uzoronka ikibanza ariko nuzoronka ivy'umwami, ariko iyo ukunze umwami uzoronka ikibanza uronke n'umwami. Ibintu bisinzi ko mwoba mu bitandukanya. Amen, amen. Ariyo mpamvu gukurikira Imana no gusaba Imana biza kumatana n'igicapo tuko turabona. Nawe wokizwa bingana gute, ariko ivyumviro bitarahinduka uzosanga ufise ikibazo cyane cingene usaba nabi, kandi birivuga ngo musaba nabi niyo mpamvu mudahabwa. Reka nakoreshe mu mvugo iza kumvikana cyane, ntiduhabwa kubera ko tudasaba, hama nige dusavye ntiduhabwa kubera ko dusaba nabi. Ugusaba nabi n'uburyo ivyumviro byacu ngene bimatanye. Urashaka kubwira umuntu ati ndakeneye ico kintu ufise ukime, ariko bitewe n'inzira uri kurakivugamo vy'ukuri uragikeneye bigatuma utakironka. Ni nayo mpamvu iyi message nifuje kwisangiza abantu babiri. Umuntu atarakizwa mu gusaba ikintu Imana arakeneye kuvuga ngo Mana mbabarira. Umuntu amaze gukizwa arakeneye gusaba Imana, arakeneye gusaba Imana nk'umuntu yitahura nk'umwana w'Imana. Yari iyi message nifuze gusangira namwe. Abayumvise Imana ibahezagire, kandi turabakaze no kuri channel mukore subscribe, mukurikirane ibiganiro, mukurikirane ibica kuri channel, kandi turizera ko Imana izokomeza kuduhezagiranya natwe. Imana ibahezagire. Shalom, shalom. Thank you.